Nzi b'ibiganiro vyacu ikiganiro dutahura umwana ni ikiganiro Crèche Winner School itegurira abavyeyi mu ntumbero yo kubafasha gutahura umwana. Iyo utahura umwana umufasha neza bityo bikadufasha kurera urunganwe ruciye ubwenge kandi runezerewe. Mbega umwana akeneye iki kugira ngo akuze ubwonko neza? Umwana kuva kivuka akeneye ibintu bimukikuje n'abantu bamukikuje. Kugira ngo ubwenge bwiwe bukure bica mu vyo bita organe de sens, no kuvuga amaso, umunwa, amazuru, amatwi nivyo akorakora. Umwana arakeneye cyane ibintu akorako kugira ngo yige ibintu bimwe bimwe. Arakeneye kumotegwa, arakeneye kumviriza haba umuziki canke abantu bamuganiriza. Ico duhora tubona nuko iyo umwana atanguye kwifatikiza imeza agahagarara, abavyeyi benshi baca batangura kudasasa ibitambara, gukuraho ibintu vyose umwana ashobora guta hasi. Umwana iyo ariko ata ibintu hasi ntabashaka kugora umuvyeyi, aba ariko aragira vyo twita experimentation. Umuvyeyi rero vyari bikwiye yuko asasa ivyo bitambara, ashiraho ibintu vyinshi umwana ashobora gutora agaterera, ivyo ashobora kudeplace agakura agashira hariya, ivyo ashobora kunyegeza, ibintu vyinshi ashobora gukorakora kugira ngo bimufashe kuja mu migenderanire n'ibimukikije. Umwana agifise hagati kuva agisama gushika ku myaka 2, umuvyeyi cane cane mama wiwe arakwiye kugira ico bita monologue maternelle, no kuvuga kuvugisha umwana, kumuganiriza naho tubarika aramusubiza. Ivyo bituma umwana aja mu migenderanire mama wiwe, kandi uko umwana amenya kuvuga kare niko n'ubwenge bukura cane. Ubwenge rero burubakwa, mugwize nyabuna ibintu ashobora gukoresha kugira ngo aca ubwenge. Reka turabire hamwe igice ca kabiri c'imyaka, aho umwana naho nyene aba afise ivyo akeneye cane kugira ngo tumufashe kubaka ubwenge bwiwe. Hagati y'imyaka 2 n'imyaka 6 ni kiringo umwana aba afise curiosité, afise ishaka ryo kumenya ibintu, ryo kubaza ibibazo vyinshi. Umuvyeyi canke umurezi akwiye kuvyitegurira kugira ngo umwana aronke ivyo afatirako kugira ashobore kubaza ibibazo, bityo akuze ubwenge bwiwe. Umuvyeyi akwiye kandi kumenyereza umwana kwiyumvira, kumufasha kwiyumvira mu ma exercice atandukanye. Muramaze kubona mubwiye umwana afise imyaka 2 ngo mukine bimwe bita saye, ko kenshi yinyegeza ahantu hamwe. Mukinye bimwe byo gutora akantu kakanyegeza mu kuboko kumwe, hama agatora aho kari, yama afise tendance yo gutora aho yari yagatoye ubwa mbere. Umuvyeyi yakwiye kumenyereza umwana ko ataronderera ikintu hamwe, ko atinyegeza mu kibanza kimwe. Yinyegeje aha ukamubwira ati winyegeje hahandi, inyegeza handi, akamumenyereza ayo ma exercice yo kwiyumvira. Ikindi mwokora nuko mushira imbere y'umwana wanyu ikintu akunda cyane gufungura, ariko mukamusaba yuko adaca gifungura. Uko kuresista aux automatismes za cerveau nivyo bimutuma umwana aba umuntu yiyumvira, ashobora kwiyumvira. Ivyo mubikora mu ntumbero yo kumufasha kumenyera kwiyumvira. Abana rero b'imyaka hagati y'imyaka 4 n'imyaka 5 barakunda kubaza ibibazo cane. Umuvyeyi rero akwiye gufasha umwana
kwiyumvira mu kumusubiza ko ikibazo yaramubajije. Nimba kubajije ati mbega ibi nibi bimeze gutya na gutya na gutya, wewe uca umubwira uti mbega wewe nawe uvyumvira kwiki imbere yuko umuha inyishu yawe. Umuvyeyi akwiye kuvyara umwana yiteguye kumufasha kubaka ubwenge, kuko ubwenge umwana ntawuvukana, ubwenge burubakika muri iyo periode pré-opératoire, no kuvuga kuva ku myaka 2 gushika ku myaka 6 umwana akeneye gufashwa cyane kugira ngo ateze imbere ubwenge bwiwe. Bimwe rero mu bishobora kubafasha guteza imbere ubwenge bw'umwana nuko mu mutahura. Creche Winner School igiye kubandanya biciye muri iki kiganiro dutahura umwana, kubashikiriza ibintu bitandukanye kugira ngo dushobore gutahura abana bacu, twongere turera abana baciye ubwenge kandi banezerewe. Mushishikare kugubwa neza mu muryango wanyu naho butaha.